iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yitabye Imana kuri uyu wa gatatu afite imyaka 61. Inkuru yatangajwe na Vice Perezida wa Tanzania Samia Suluhu kuri televiziyo ya leta. Kwa masikitiko makubwa nawajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi mwaka huu 2021 majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe. Samia Suluhu yavuze ko umukuru w'igihugu yaguye mu bitaro by'i Dar es Salaam azize ibibazo by'umutima. Leta ya Tanzania yatangaje ikiriyo cy'iminsi 14, Kenya yatangaje ikiriyo cy'iminsi 7. Abakuru b'ibihugu bituranye na Tanzania batangaje ko bababajwe n'urupfu rwa John Pombe Magufuli ndetse n'abantu bamumenye. Magufuli Pombe ndamuzi rero yigaga chemistry yaniga social science University of Dar es Salaam. Jewe hari ibintu bitatu muziho. Icyambere nuko ari umuntu utajanyeganyega cyane. Ayo makuru ku rupfu rwa Perezida Magufuli niyo twibandaho cyane, kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi. Ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize, wiriweho? Mwiriwe Veniste. Birumvikana ko aya makuru uyahera ku rupfu rwa Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yaritavye Imana ejo ku munsi wa gatatu ku myaka 61 ahitanywe n'ingwara y'umutima. Icegera ciwe yashikirije ivy'urwo rupfu kuri televiziyo y'igihugu ejo ku munsi wa gatatu, inyuma y'imisi abanyetanzania batazi ivy'amagara yiwe naho yoba ari. Icegera ciwe umukenyezi Samia Suluhu Hassan yavuze ko Magufuli yapfuye igihe c'isaha 12 z'umugoroba mu masaha ya Tanzania. Yavuze ko yapfiriye ku bitaro by'i Dar es Salaam ahitanywe n'ingwara y'umutima. Yari amaranye imyaka irenga 10. Yari yabanje kujanwa mu kigo gikurikirana ingwara z'umutima citiriwe Jakaya Kikwete ku itariki ya 6 y'uku kwezi kwa gatatu, amaraye igihe gito nk'uko icegera ciwe Hassan yabivuze. Ariko Magufuli yongeye kumva atemerewe neza ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu, acatwarwa kandi byihuta mu bitaro. Urupfu rwa Magufuli rwemejwe inyuma y'indwi hari urukurukuru ko atakiboneka mu banyagihugu. Perezida wa Tunisia Kais Saied ejo ku munsi wa gatatu yaragendeye igihugu kibanyi ca Libya, aho leta y'ubumwe ishigikiwe na ONU iriko irarondera kugarukana umutekano inyuma y'imyaka igihugu kimaze kirangwamwo ubwicanyi n'ivangura. Uru rugendo rwiwe rwa mbere kuva mu 2012 rutumbereye kwerekana ko Tunisia ishigikiye demokarasi muri Libya hamwe n'umutekano ndetse n'iterambere ryayo. Izo ntambara zarateye ingaruka kuri Tunisia, urudandazwa hagati y'imbibe rurahungabana. Libya kandi yabaye ikirimbiro ry'imihari y'intagondwa ishingiye ku idini rya Kisilamu, aho abanyetunisia benshi binjiye muri iyo mihari. Washington, ijwi rya Amerika. Abategetsi muri Leta z'Ubumwe za Amerika bariko barakurikiranira hafi mu bwitonzi ingingo yafashwe n'Uburusiya mu gutumako ambasaderi wabwo i Washington mu mubonano kwihungabana ry'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu. Ubushikiranganji bw'Uburusiya bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu bwisigura ko bwatumye ko ivy'agateganyo ambasaderi Anatoly Antonov kugira bongere basubiremwo ivy'imigenderanire hagati y'Uburusiya na Amerika. Yavuze ko batumbereye gukinga ivyo yangara mu bijanye n'imigenderanire nimba abanyamerika babona ingaruka mbi bishobora gutera. Ibi Uburusiya ubitangaje inyuma gato yaho ejo kwa gatatu mu gitondo Perezida wa
amerika Joe Biden mu kiganiro kuri televiziyo ABC yo muri amerika yavuze ko perezida Vladimir Putin w'Uburusiya azoriha ikiguzi ku bikorwa vyiwe bigayitse yakoze. Biden kandi yavuze ko yibaza ko Putin atamushaha agira, ariko Putin nawe yaciye amwishura amubwira ko batahurana uko ari babiri. Abajijwe nimba yemeza ko perezida Putin ari umwicanyi, perezida Biden yavuze ko ariko abizi. Biden imbere yaho yari yategetse ko hasohorwa raporo yari yagizwe ibanga n'iperereza ivuga ko ibimenyeshamakuru mu Burusiya n'abatera agasomborotso bakoresheje imbuga ngurukanabumenyi barimwo n'ababikoze bategetswe n'igendereza ry'Uburusiya. Ivyo bakoze ngo harimo gutyoza perezida Biden, umuryango wiwe n'umugambwe wiwe w'abademokrate ndetse n'umuhungu wiwe. Uburusiya hamwe na Irani biradomwa ko urutoke na Amerika ko vyakoze utwigoro two guhungabanya amatora muri Amerika. Umuvugizi wa perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze ejo kuwa gatatu ko raporo y'igendereza rya Amerika ari ibinyoma kandi atahishingiye kandi itagira ivyemeza. Abategetsi muri Amerika kandi mu mutekano wo mu gihugu hagati baramirira kure ivyagirije vy'uko abakora iterabwoba bariko baragerageza kwinjira mu gihugu bavuye muri Mexique. Abashinga amateka b'abarepublikani barashikirije amakenga y'ico bise abimukira bashwa badutse ku bwinshi baciye ku rubibe rwa Amerika mu gice c'ubumanuko. Mu kiganiro umukuru w'umugwi w'abashinga amateka b'abarepublikani Kevin McCarthy yabwiye televiziyo Fox News yo muri Amerika, yavuze ko abakora iterabwoba bariko barakamisha akajagari kari ku mbibe mu kwinjira muri Amerika. Yavuze ko habonetse abantu bava muri Yemeni, Irani, Turukiya basanzwe bari ku rutonde rw'abakurikiranirwa hafi na Amerika, ariko abategetsi bacungera imbibe bavuze ku munsi wa kabiri ko ivyo vyagirije vy'abarepublikani ataho bifatiye. Abanyayemene baharurwa mu majana barihereje amabarabara mu gisagara ca Aden kiri mu manuko bw'igihugu ejo kuwa gatatu bigaragambya biyamiriza ubuzima bw'ubworo babayemwo hamwe n'ibiciro vya nkenerwa bibandanya biduga. Bakoze iyo myiyerekano ku murwa mukuru aho leta yemewe n'amakungu ifise icicaro. Babwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko bashavujwe n'imishahara iteba kubashikira, bagasaba ONU guhimiriza leta gushira mu ngiro impinyanyuro mu gisata c'ubutunzi. Iyi myiyerekano y'abanyagihugu ibaye nyuma y'umunsi abasirikare bakukurutse n'abategetsi mu bajejwe umutekano bugarije ikirimba c'umukuru w'igihugu mu gisagara ca Aden nyene imbere y'uko basubizwa inyuma mu mutekano. Aloyizi Bigirimana urakoze. Mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu voa.com, naho ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube adresi yacu ni voa radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mwabyumvise, perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yitabye Imana kuri uyu wa gatatu afite imyaka 61. Inkuru yatangajwe na vice perezida wa Tanzania Samia Suluhu kuri televiziyo ya leta avuga ko umukuru w'igihugu yaguye mu bitaro by'i Dar es Salaam azize ibibazo by'umutima. Perezida Magufuli yaramaze ibyumweru birenga 2 atagaragara. I Nairobi ndi kumwe na mugenzi wacu Eloge Wili Kaneza. Eloge, wiriweho?
amahoro neza Veniste Nshimiyimana. None Perezida Magufuli waraye witabye Imana yari muntu ki? Ego Veniste, Perezida Magufuli waraye witabye Imana yari umwe mu baperezida bo ku isi na cyane cyane muri Afrika bazwi cyane kuko yakunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga, agakunda kugaragara ku mateleviziyo yo mu gihugu yaba aya leta n'abigenga, kuko Perezida Pombe Magufuli benshi bakunze gutazira biridozere, abavuga ko yatwarira ku rubuga ntabwo yatwarira mu biro nk'abandi bakuru b'ibihugu. Benshi yatwarira ku rubuga, ingingo nyinshi yazifatira mbere ku rubuga. Yarabonetse kenshi ahagenda abanyagihugu bafise ibibazo by'amazi, bafise ibibazo by'amashure, ibibazo by'inyubako zitandukanye nk'amabarabara, agaca hamagara umushikiranganje aho nyene ku telefone abijejwe, akamuha imisi ikiringo ntarengwa yuko aheza akabikora akabitunganya. Magufuli mbere uravye abantu benshi bamubona nk'umukuru w'igihugu w'abakene aja kwishushanya nabo. Hanyuma Perezida Magufuli kandi yarazwi nk'umuntu w'umusenzi cyane, nk'umunyakatolika akunda kuboneka mu misa, agahimiriza n'abantu gusenga, kandi ubwe inshuro zitari nke yaravuze yuko adatinya urupfu kuko ari ugupfa ari ibya bose, ari wabo wa bose. Magufuli rero ni umukuru w'igihugu novuga nti azwi, si ukuvuga ngo umukuru w'igihugu ngo mu gihugu ciwe cyonyine, kuko uravye no ku mbuga nkoranyambaga uyu munsi, haba no muri za groupe WhatsApp, izaba abanyakenya, abarundi, abanyarwanda, abanyekongo, bose ubona umengo bamwishushanya ko mbere nk'umuntu umengo yari uwo mu gihugu ciwabo, canke umuntu bavukiye novuga nti ku gatumba kamwe canke mu ntara imwe cyangwa muri komini imwe. Ntafatwa nk'umuntu w'umunyamahanga wa kure n'abantu benshi cyane cyane abanyafurika. Urabona ko bari mu bihugu bitandukanye, nawe tuze muri za diaspora ubona abantu bagenda bandika ku giti cyabo, abantu basanzwe n'abantu badasanzwe bamwandika ko bamuvuga, bamwe mbere bakavuga ko bamufata nk'indongozi yabo nubwo atari umukuru w'igihugu cyabo. None abo bamuvuga, abo bamwandika, abo banyatanzania ndetse n'abanyafurika bazibukira iki kuri Perezida John Pombe Magufuli? Veniste, Perezida John Pombe Magufuli abantu benshi bazomwibukira ku kugwanya igiturire kuva mu mwaka wa 2015. CCM chama cha mapinduzi, umugambi uri ku butegetsi muri Tanzania, umwemeje kugira ngo yitoreze ikibanza cha perezida maze agatorwa. Magufuli yagize urugamba rwa mbere rwo kugwanya igiturire cyari kimunza Tanzania. Bamwe bavuga bati cyari kimaze kuba mbere nk'akaranda gasa mu gihugu cya Tanzania. Magufuli yaraje cyane cyane ikintu abantu bazomwibukira ko iruhande rwo kugwanya igiturire, kandi navyo nyene biri kumwe, yasubiyemwo za kontra zose, no kuvuga amasezerano hagati y'amashirahamwe mpuzamakungu akomakomeye amwe twita multinationale acukura ubutare, ico bita contrat minier mu gifaransa, zose yazisubiyemwo ku buryo ziha novuga amahirwe abanyetanzania kandi zikinjiriza leta ya Tanzania kurusha uko vyahora. Ikindi Magufuli bazomwibukira ko atanumwe ahakana nuko yakoresheje cyane inyubakwa za leta zo twita inyubakwa rusangi ziterambere, akaba yarabonetse cyane muri iki kiringo, yarashize ingufu cyane na leta yiwe mu bijanye no guteza imbere inyubakwa rusangi. Ariko rero Veniste, nta vyamavyera ngo de nkuko babivuga, Magufuli afite n'abantu bamunenga cyane yuko muri iyo myaka 5 ishize abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abanyamakuru, hari mbere n'abahunze, hari n'ababuri burengero, abo mu mashirahamwe yigenga, ko atorohereje na gato abantu bagerageza novuga nti kunenga canke kuja mu nzira yiwe, nkuko iwacu mu Burundi akunze kuvuga ngo kwitambika imbere y'ibikorwa vyiwe. Gusa uko nabivuze, ico bahuriza ko hariho ibintu bitabesha, nk'uko abafaransa bavuga ngo les faits sont têtus. Ibi bijanye no kugwanya igiturire, ibi bijanye no kubaka inyubakwa rusangi za leta, y'amashure, y'amabarabara, ibintu biboneka ko Magufuli yateje imbere kandi bose bahurizako. Eloge Willy Kaneza, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Nairobi, ndagushimiye cyane. Ndagushimiye nawe Venuste Nshimiyimana, ugira ikiganiro ciza. Urakoze cyane. Inkuru ku rupfu rwa John Pombe Magufuli, perezida wa Tanzania, murakomeza kuyikurikirana ku Ijwi ry'Amerika ku rubuga rwacu wa eshatu /radio yacu VOA.com.
Washington, ijwi ry'Amerika. Perezida John Pombe Magufuli atabarutse amaze imyaka 5 asuye igihugu cy'u Rwanda. Ni narwo rugendo rwa mbere yakoreye hanze ya Tanzania, ubwo hari mu kwezi kwa 4 mu mwaka wa 2016. Abanyarwanda bakiriye bate urupfu rwa Perezida Magufuli? Assumpta Kaboyi yavuganye na bamwe mu batuye umujyi wa Kigali, barimo ababaye muri Tanzania n'abakurikiranira hafi politiki ya Tanzania. Urupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli ni urupfu abantu benshi bakiriye nabi. Yari umwe mu baperezida bari muri East Africa buri muntu wese yakwirata ko dufite umuperezida ukunda igihugu, umuperezida ukorera abaturage, umuperezida witanga ku manywa na nijoro kugira ngo ahindure imibereho y'abaturage, cyane kiriya gihugu cya Tanzania. Navuga ko mu gihe cyatambutse cyangwa abaperezida bagiye bamubanziriza n'abaperezida ego bakoze, ariko urebye systeme yari iriho cyangwa imikorere yabo yari itandukanye cyane n'iya Magufuli. Yaje ahindura ibintu byinshi, twahera nko ku bikorwa remezo, ariko byari bibabaje kubona igihugu nka Tanzania nka Dar es Salaam nk'umujyi twavuga ubucuruzi ari umujyi udafite imihanda. Yakoze neza Dar es Salaam uyu munsi imihanda irubatse, buri muntu wese uhageze abona ko hari ikintu gikomeye cyahindutse Dar es Salaam. Icya kabiri twavuga yakoze gikomeye cyane ni ukwimura leta akayivana Dar es Salaam bakimukira Dodoma. Yongera gusana amameri atwara abantu mu mazi. Urugendo rwo mu mazi uyu munsi ruroroshye, nko kuva Bukoba ujya Mwanza. Ni ibintu abaturage bishimira kandi ni ibintu byongera n'ubundi iterambere. Twagaruka Dar es Salaam ukareba ikibuga cy'indege cyubatswe muri iki gihe cy'imyaka 5. Magufuli yakoze umurimo ukomeye. Hari Terminal 3 iyo uhageze ni ikibuga gishimishije mu by'ukuri. Twareba indege igihugu cya Tanzania cyaguze, byari bibabaje nk'igihugu cya Tanzania kuba kidafite indege. Twavuga ko ni umuntu wakoze imirimo ikomeye ku buryo iyo agira amahirwe yo gukomeza iyi myaka 5 yari isigaye, mu by'ukuri Tanzania yari kubigeze ku rwego rushimishije cyane. Nitwa Micomyiza Jean Baptiste, ndi umunyamakuru ubarizwa mu Rwanda, ariko nkurikiranira amakuru yo mu karere hafi. Njye mbona usibye uburyo yitwaye muri iki kibazo cyo kurwanya iyi ndwara yugarije isi muri rusange, ushyize ku manota ntabwo yagira amanota make, kubera ko haba mu karere ndetse no ku rwego rwa Afurika ni umugabo wigaragaje bitewe n'ibikorwa yagiye akora. Muri Tanzania ntabwo abantu bari bamenyereye perezida ugenda mu midugudu, icyo umuntu yakwita nko mu midugudu cyangwa mu tugari, akigererayo akareba abayobozi ibyo bakora, akareba ko ibyo bashinzwe babyubahiriza. Yari umuyobozi wita ku baturage. Tanzania yabarizwaga nayo mu bihugu bikennye cyane, ariko mu minsi yashize Tanzania yashyizwe mu bihugu bifite ubukungu buzamuka bwisumbuye. Akaba yaravugaga ko Tanzania ari igihugu washaka kuruhukiramo yaruhukiramo, ko atari ngombwa kuruhukira imahanga. Abasenga bo bakanamukunda ko yageraga kwemera kw'Imana umuntu agendeye kuri ibintu by'amadini. Tugiye ku ruhande rw'ibyerekeye nka demokarasi cyangwa wenda imiyoborere ishingiye kuri demokarasi, hari intambwe isubira inyuma igihugu cya Tanzania ubona cyari cyarateye. Ntabwo byari bimeze nk'uko abayobozi ba mbere bitwaraga imbere y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Uko yitwaraga abonaga ashaka kuba umuntu utavugirwamo, umuntu ushaka guhagarara ku kintu yahagaze akumva nta wundi wabibona ukundi gutandukanye n'uko abibona. Wanareba uburyo umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba urebye ibyo bagombaga kugeraho bagenda mu masezerano ashyiraho uriya muryango, ibyo bagombaga kugeraho hari byinshi bitabaye. Habamo nk'ibice bibiri kandi haragombaga kuba bimwe. Hari amasezerano yagiye atekeye kugira iyo pasipoti ihuza ibyo bihugu. Urabona muri Tanzania iyo pasipoti ikora umuntu aracyakenera resepasi avuye nko mu bindi bihugu. Ntabwo yabanye neza cyane mu karere, keretse cyakora nk'igihugu cy'u Burundi cyo ni igihugu bari babanye neza cyane, ariko muri rusange ibindi bihugu nta kidasanzwe cy'imibanire ku ngoma ye wavuga ngo yashyizemo imbaraga. Wabonaga
arazwi ishinga cyane n'igihugu cye kurusha kureba inyungu rusange zo mu karere. Byambabaje. Magufuli Pombe ndamuzi rero yigaga chemistry yaniga social science University of Dar es Salaam. Jewe hari ibintu bitatu muziho. Icya mbere ni uko ari umuntu utajyanyeganyega cyane. Kunyeganyega ni ukuvuga ngo niba avuze ati turagiye ni ubwo turagiye. Nta avugisha ukuri, nta buryarya agira. Nta kintu cyangwa se ibi byo kuvuga ngo ndabembereza ndagira gute ntabwo abizi cyane. Ikindi ni uko ari umuntu utazi kwigira igihangange cyane, usibye ko nyine iyo wabaye perezida ubundi urumva ubukomeye bihagije. Amajwi yakusanyijwe na mugenzi wacu Asumta Kaboyi i Kigali. Abakuru b'ibihugu byo mu karere bafashe mu mugongo abanyatanzania. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akoresheje urubuga rwe rwa Twitter yagize ati tubabajwe n'urupfu rw'umuvandimwe akaba n'inshuti Perezida Magufuli. Uruhare yagize mu guteza imbere igihugu cye n'akarere kacu ntibizibagirana. Nkomeje umuryango we n'abanyatanzania, abanyarwanda twifatanyije n'abanyatanzania muri ibi bihe bikomeye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe kuri Twitter yagize ati mbabajwe n'inkuru y'urupfu rw'inshuti umuvandimwe nyakubahwa John Pombe Magufuli, perezida wa leta yunze ubumwe ya Tanzania. Ati ndasabira leta, abanyatanzania n'umuryango we babuze umuyobozi w'igihangange uharanira ukwigira kwa Afurika. Perezida Museveni wa Uganda nawe avuga ko yamenye iyo nkuru y'inca mugongo. Yagize ati yari umuyobozi uzi gushishoza wahaye ingufu akarere k'uburasirazuba bwa Afurika. Twifatanije n'abanyatanzania babuze umunyafurika w'imena. Imana imwakire mu mahoro. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yatangaje ko amabendera azajya azamurwa kugeza hagati kuva ubu kugeza igihe Perezida Magufuli azashyingurirwa. Yatangaje kandi ko mu gihe cy'iminsi iribuka nyakwigendera John Pombe. Wa Malawi Lazarus Chakwera nawe abinyujije kuri Twitter yagize ati Perezida Magufuli yari ikimenyetso kigaragara cy'ubwigenge bwa Afurika mu by'ubukungu. Atangaza kandi ko mu minsi 14 Malawi izifatanya na Tanzania mu kwibuka Perezida John Pombe Magufuli utabarutse afite imyaka 61. Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. bakunze baradijwe ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communautaire de la Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Umwuka mubi mu by'ubucuruzi ukomeje gututumba mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ibi birakurikira icyemezo igihugu cya Kenya cyari giherutse gufata kibuza ibigori bituruka muri Uganda na Tanzania kwinjira muri Kenya. Inkuru irambuye Ignatius Bahizi uri Kampala. Hashize hafi ibyumweru bibiri leta ya Kenya itangaje bitunguranye ko ihagaritse ingizwa ry'ibigori bituruka mu bihugu bya Uganda na Tanzania muri icyo gihugu. Nyuma ariko Kenya yaje guhindura umwanzuro mu mpera z'icyumweru gishize, nyuma yaho Uganda na Tanzania nabyo byavuze ko bigiye gufata ingamba zibuza ibicuruzwa biva muri Kenya kwinjira mu bihugu byabo. Ikigo cya leta ya Kenya gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi cyari cyavuze ko ibigori bituruka muri ibyo bihugu byombi bitujuje ubuziranenge nk'uko byagaragaye mu rwandiko rwanditswe n'umuyobozi ushinzwe ibiribwa n'ubuhinzi Kero Hasma. Ikigaragara ariko nuko ibikubiye muri iyo baruwa byari bitandukanye n'ibyo Minisitiri ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi muri Kenya Bwana Peter Gitari Munya yavugiye mu nama y'abaminisitiri.
Ati ubu turi mu bihe by'amasoko rusange kandi twese turabishyigikira, ariko iryo soko rikwiye kuringanizwa kandi hakabaho kurinda abantu bacu bakoresha ibintu basanga muri ayo masoko bitujuje ubuziranenge, kimwe no kwirinda ko ibicuruzwa bituruka hanze byo kwinjizwa mu masoko yacu mu bwinshi hanyuma bikabangamira iby'igihugu cyacu kubera yuko ibyo hanze biba bihendutse cyane. Icyo nicyo dushingiraho mu gihe dushatse kugabanya ibyinjira mu gihugu. Icyuko ibigori bituruka muri Uganda byinjizwa muri Kenya bitujuje ubuziranenge ntabwo cyakiriwe neza ku ruhande rwa Uganda, ku buryo bamwe mu badepite bavuze ko ibigori bya Uganda bipimwa mbere y'uko byinjizwa muri Kenya kandi ko ibipimo bigaragaza ko byujuje ubuziranenge kurusha ibihingwa muri Kenya. Umudepite Abdul Katuntu avuga ko ari urwitwazo kugira ngo Kenya ibone uko yakingira abahinzi bayo. This is not about quality control, right honorable speaker. Ati ibi ntaho bihuriye n'ubuziranenge butujujwe, nyakubahwa perezida w'inteko, ahubwo Kenya yashatse kubuza ibigori byacu kugira ngo abahinzi ba Kenya bashobore kugurisha ibyabo byose. Leta niramuka itagize icyo ikora cyihutirwa ntacyo tuzunguka mu isoko rusange rya Afurika y'Uburasirazuba, kuko Kenya yabanje kubuza amata yacu n'ibiyavamo byose kwinjira muri icyo gihugu. Intego y'icyo gihugu ni ugukingira inyungu z'abahinzi bacu. Leta yacu nayo igomba kubihagurukira. What is going on? Icyumweru gishize cyose habaye amanama atandukanye mu nteko ishinga amategeko ya Uganda kuri iki kibazo, bamwe basaba ko Uganda nayo yafata umwanzuro wo guhagarika ibintu bituruka muri Kenya byinjizwa muri Uganda. Nyakubahwa perezida w'inteko, mbona ko ubu bufatanye bwa Afurika y'Uburasirazuba butatubereye, twakagombye kubuvamo. Ati guhera n'uyu munsi ntabwo nzongera kuririmba indirimbo yubahiriza umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba kugeza ubwo iki kibazo kizakemurirwa. Madam Speaker, my prayer, Uganda government should with immediate effect ban the imports of Kenya agriculture products. Ati leta ya Uganda igomba guhita ihagarika ibintu bituruka muri Kenya nk'umuceri, imbuto hamwe n'ibirayi. Because they use more toxic than Uganda. Umudepite Odong George wa Uganda mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yemeza ko icyemezo cya Kenya cyari kinyuranyije n'amasezerano ahuza amasoko y'uwo muryango. Kenya is within their right to say would like to regulate on the basis. Ati n'uburenganzira bwa leta ya Kenya kugenzura ubuziranenge bw'ibintu byinjizwa mu gihugu cyabo, kuko biri no mu masezerano yashyizeho isoko rusange, ariko ntabwo byemewe iramutse bikoze mu rwego rwo gukumira ibintu bituruka hanze, na niyo mpamvu ubuyobozi bukuru bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bwabandikiye bubibutsa inshingano zabo muri ayo masezerano, bubibutsa ko icyemezo icyo ari cyo cyose gishobora guhungabanya ubucuruzi hagati y'ibyo bihugu kigomba gutangazwa habura iminsi 60 kugira ngo gishyirwe mu bikorwa. 60 days before its implementation. Agize ijambo ku gihugu mu ijoro ryo ku cyumweru, Perezida Museveni yavuze ko atemeranya n'inteko ishinga amategeko ko Uganda yakwihorera ihagarika ibicuruzwa bya Kenya kwinjira muri Uganda. When I had a chance to read Uganda, one of the other things I did was to work with Moi. Ati ntangiye kuyobora Uganda, ikintu nabanje kwibandaho kwari gukorana n'abaperezida bari icyo gihe bo muri Kenya na Tanzania kugira ngo tuvugurure isoko rusange hagati y'ibihugu byacu. Ubu iryo soko rirakora kandi Uganda irimo kuribona mu nyungu nyinshi cyane. Ukurikije imibare mfite, mu mwaka wa 2019 Uganda yacuruje muri iryo soko ibintu bingana n'imiliyaridi 1.2 z'amadolari y'amanyamerika, kandi mu isoko rya Komesa ho twacurujemo hafi imiliyaridi 2. Rero ntabwo nemeranya n'abadepite bavuga ngo dufunge isoko ryacu ku bicuruzwa bituruka muri Kenya. Kwihorera ntabwo ari igitekerezo cyiza, kuko cyongera imbaraga abashaka umuryango wacu ngo usenyuke. Si ubwa mbere Kenya, Uganda na Tanzania bigirana ibibazo bijyanye n'ubucuruzi. Kuva mu mwaka ushize, Kenya yahagaritse amwe mu mata yaturukaga muri Uganda ivuga ko ahendutse cyane ku buryo yagurwaga kuruta ayo muri Kenya yari ku giciro cyo hejuru. Icyo gihe yanahagaritse inkoko n'amagi bituruka muri Uganda na Tanzania. Kuba Uganda imaze gutera imbere mu rwego rwo kubaka inganda zikora ibintu bitandukanye, bivuze ko igihugu kitacyakira ibicuruzwa byinshi bituruka muri Kenya. Minisiteri ya Kenya ishinzwe ibiribwa mu mpera z'icyumweru gishize yemeye ko ibigori bituruka muri Uganda na Tanzania bisubira kwinjizwa muri Kenya, ariko bigaherekezwa n'impapuro zihamya ko byujuje ubuziranenge. Ignatius Sibahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.
hano dusoreje amakuru twari twabateguriye, mbibutse ingingo nkuru. Urupfu rwa perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli rwatangajwe kuri uyu wa gatatu, akaba atabarutse afite imyaka 63